bantu b'Imana, umuntu atebana n'Imana uramwibwira yamana itoto, yamana umunezero, yamana amahoro, ntasa n'ibihe kubera atebana. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndarina Hazimana, umuremyi w'ijuru n'isi, umuvyeyi w'abantu bose, umukunzi wamurondera uko yivugiye ubwiwe, ko akunda bamukunda kandi bamurondera n'umwete bamubona. Ese compa iki gitondo umuntu wese kagira inyota n'inzara yo kugendera mu rukundo rwawe, kuko ariho honyene hari amahoro ashitse n'umugisha wuzuye. Uri mwiza Mana, bwira neza bugaca bukira. Ndagushimiye Mwami Imana ku mugambi wawe ari ukugirira neza abo waremye bose, ko n'ijambo ryawe rirabivuga neza ko imigambi dufitiye atari y'ivyaga ariko ni y'amahoro. Ushimagizwe Mwami Imana kuri urwo rukundo n'ubwo buntu, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi n'ijambo rivuga ngo harahiriwe umuntu ahungira munsi y'igitutu c'ukuboko k'Uhoraho. Haleluya. Arahiriwe kuko munsi y'ikiganza c'Uhoraho niho hari uburinzi bushitse, niho hari amahoro ashitse, niho hari umugisha wuzuye. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 36, turahera ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'icumi. Aravuga ngo, Mana, erega imbabazi zawe n'iz'igiciro. Abana b'abantu bahungira mu gitutu c'amababa yawe, bazohazwa rwose n'ibiryoshe byo mu ngoro yawe, kandi uzobashorera ku ruzi rw'umunezero wawe, kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo. Mu muco wawe niho tuzobonera umuco. Hora ushishikara gusesekaza imbabazi ku bakuzi, n'ukugororoka kwawe kubatunganye mu mitima. Amen. Urumva ngene iri jambo riryoshe. Iri jambo riraryoshe cyane. Yavuga ngo, Mana, ngo rega imbabazi zawe ni iz'agaciro. Haleluya. Imbabazi z'Imana ni iz'agaciro bantu b'Imana. Ubwa mbere imbabazi Imana yazitugiriye kera cyane, aho yavuga ngo umwana w'umuntu sinkwiye kumuta, sinkwiye kumuheba. Irondera inzira zose zishoboka, iraca kuba hanuzi, iraca ishika ku mwana wayo, iravuga ngo ivyagezwe abahanuzi ntacyo byamaze, ntivyashoboye gushikana umwana w'umuntu kukugororoka. Reka ntanga umwana wanje, Imana itanga umwana wewe w'ikinege, arapfa kubera wewe nanje. Haleluya. Iramutanga. Urumva ko imbabazi yatugire n'iz'igiciro kirenze, kuko nayo nyene iravuga ngo icy'agaciro nari mfise biruta ibindi byose naragitanze. Ati kandi rero nta kindi kintu na kimwe mbona cy'agaciro no kwima umuntu. Nta kindi kintu gikomeye imbere y'Imana nk'umwana wayo. Urumva icy'agaciro yari afise, yaragitanze, itanga umwana wayo. Iravuga ngo ndamutanze kugira ngo ushobore kurokora abantu. Urumva rero ntiyokangwa no kuguha amafaranga, ntiyokangwa no kuguha amazu, ntiyokangwa no kuguha iyo miduga, ntiyokangwa no kuguha amagara meza. Ntivyo yikanga, ivyo n'ibitoyi kuri ko yaranavuze ngo iyo ni inyongezo. Imana yaravuze ngo ni inyongezo. Igikomeye igihambaye bwari ubugingo, agatanga umwana wayo kugira ngo ubugingo bwacu borokoke. Rero icy'agaciro yarakiguhaye,
nuko yatanze Kristo. Rero wewe utari kurakira icy'agaciro Imana yaguhaye, urababaje. Kandi Imana iravuga ati nkora iki kwicanyuma nari nsigaranye nagikoze. Icyanyuma yaragikoze, mugabo abana b'abantu baranka kucakira. Umva rero ni ikibazo kuri wowe, ikibazo ntikiri ku Mana, ikibazo kiri ku mwana w'umuntu. Haleluya. Ngo abana b'abantu bahungira mu gitutu c'amababa yawe. Haleluya. Umuhirwa arahiriwe ahungira mu gitutu c'amababa y'Imana. Aho nukuri izuba ntirizokwica, imvura ntizokunyagira, amarushwa ntazogushikira. Haleluya. Suko atabahari. Suko atabahari, ariko aba yoroshe. Haleluya. Kuko hari uyakwikoreza, hari uyikoreye, kandi uyafise imbaraga, uyafise ubushobozi bwo kuyikorera. Haleluya. Haleluya. Imana iragahezagirwa. Ngo abana b'abantu bahungira mu gitutu c'amababa yawe, ngo bazohazwa rwose n'ibiryoshe byo mu ngoro yawe. Urumva, uhungira mu gitutu c'amababa y'Uhoraho azohorana umugisha, ajya ibiryoshe, ahorana amahoro, ahorana umunezero. Naho ibyago bimuzako abavuga ati ibi ni ibyo kurya by'umugororotsi. Haleluya. Ngo ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana abayo. Wabyumvise? Imana ntizitererana abayo. Ibyago iyo bigeze ku mukristo yambara inkomezi akavuga ati ahangira mpangane, aha n'urugamba, kandi aha ni naharengana, ndaduga ipete. Haleluya. Haleluya. Hari ubundi bwiza mpabwa, hari izindi mbaraga mpabwa, hari ayandi mavuta nakira. Haleluya. Uwo ni umukristo yanywanye n'Imana, azi ko no mu bikomeye ahubwo ariho yambarira inkomezi, kandi akahavana intsinzi, kandi akahavana intahe ikomeye. Ariko ngo abatizera n'abanyabwoba basubira inyuma. Haleluya. Bagatera iki? Umusaraba mu mugongo, bakavuga ngo bimwe Yesu yatubwira sibyo. Umva, Yesu yaravuze ngo data, ngo sinkubwiye ngo bakure muri iyi si, atari kuyibarindiremo, kuko iyi si irimo ibibazo. Ati baranyase, ati nabo bazokwanga. Atari karahiri uwihangana kugushitsa ku iherezo. Haleluya. Haleluya. Abanyabwoba batera umusaraba umugongo, ariko umugorotsi anasonga mbere. Tunasonga mbere, tunasonga mbere, tunasonga mbere, tunasonga mbere. Abizeye Kristo banasonga mbere, ariko abatamwizeye basubira inyuma. Ni bamwe nababwira bajya kuraguza, bavuga ati vyatevye. Imana ikorera ku isaha yayo. Haleluya. Itaragera naho kwikubita hasi, naho kwisondesha ijoro n'umurango, naho ntakikora, mpaka isaha yayo mu kadomo iraseruka. Haleluya. Wihangane ngo utekerereze munsi y'amababa yayo, urindira igihe cyayo, igihe yagenye izobikora, kandi bizoba biryoshe gose. Uzoshinga intaye. Haleluya. Uvuga ubukuru bw'Imana. Ngo kandi azobashorera ku ruzi rw'umunezero wiwe. Abahungira mu mabaya ngo bamana umunezero, banywa kw'iriba ry'umunezero w'Uhoraho. Haleluya. Aravuga uti ko bisa kose, ngo Mana nubwo bimeze bityo uri Imana, ndacafise impamvu yo kugushimira. Urumva, aracafise impamvu. Naho hari umwiza uri imbere yiwe, arabona agaco hari imbere, akona karagenda agakurikirana gushika ashitse mu muco wagutse. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko ari aho uri ariho hari isoko y'ubugingo. Wabyumvise? Isoko y'ubugingo nta handi ni muri Kristo Yesu.
niyo soko idakama, niyo soko y'ibyiza, niyo soko y'amahoro, niyo soko y'umunezero, niyo soko y'umugisha, ni muri Kristo Yesu. Haleluya. ngo kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo, ngo mu muco wawe niho tuzobonera umuco. Umuco ntuzobonera mu kindi kintu icyo ari cyo cyose. Umuco kumurikira uri mu muco wa Kristo nyene. Haleluya. Umuco wa Kristo niwo kumurikishiriza umuco, nawe ukabona aho ukwiye guca. Haleluya. Umunsi Mose agenda akamara iminsi 40 asenga ku musozi Sinayi, ngo yamanutse akayangana, mukabona abantu bose baramuhunga, akabati nibiki, kuko yari afise bwa bwiza bw'igitangaza. Bantu b'Imana, umuntu atebana n'Imana uramwibwira, yamana itoto, yamana umunezero, yamana amahoro, ntasa n'ibihi, kubera atebana n'Imana. Haleluya. Mose rero yatebanye n'Imana, hanyuma amanutse ngo byabaye ngombwa ko ngo ajya arifuka mu maso kugira abantu bashobore kumwegera. Haleluya. Rero umuco wawe uzova aho uteba. Ni wateba imbere y'Imana, umuco w'Imana uzogutwikira, hama nawe umurikira abandi. Haleluya. Hora ushishikara usesekaza imbabazi ku bakuzi. Imana yamana imbabazi ku bantu bayizi. Yabwiye Dawidi ngo narakubikiye imbabazi zanje. Naho yocumura ate, imbabazi z'Imana zirahari kuko yakoze ku mutima w'Imana. Haleluya. Imbabazi ku barondera Imana, imbabazi zama zihari. Naho waragendeye mu bimeze gute, imbabazi z'Imana zirahari muntu w'Imana. Igikomeye ni kimwe, nuko uhindukira ukayibwira uti Imana, naracumuye, iki cyarananiye, ariko ndagarutse, mbabarira, n'inkomezi zawe makunete. Urumva Imana irakubabarira, ko niwo mugambi wayo. Niki kwifuriza n'ikinyifuza, imbabazi kuba yirondera zirahari. Haleluya. Ngo nukugororoka kwawe kubatunganye mu mitima. Urumva abantu batunganye mu mutima bama bambaye kugororoka kw'Imana. Haleluya. Mu mitima yabo hama nta kibi kiba mu mitima yabo. N'igisa n'ikibi bo bakibona mwiciza. Haleluya. Ngo bisa n'ibibica, Imana ibihinduramwo ibibanezereza. Kubera iki? Kubera bamurikiwe n'umuco wa Kristo. Rero umuntu w'Imana, ndakwifuriza guhora uhungira mu mababa y'Uhoraho. Aho niho honyene hashoboka, niho honyene uzobonera ubutabazi. Rero ndumva nongeza ngaha, ngira message wayumvise. Niwahungira munsi y'amababa y'Imana, nukuri ntizogutetereza. Yaravuze ngo sinzobareka, ngo ariko nzobana namwe gushika ku mpera y'isi. Imana rero yo mwijuru kumpera umugisha wumvise iri jambo kandi ukaryizera. Uri Imana y'imbabazi n'urukundo, uri Imana idahemuka kandi idahemukira abayo, uri Imana ikundana kandi uri Imana ifise imigambi myiza ku bayikunda n'abayirondera. Ndasenze Imana ngo ubushobozi bwa mpwemu yera bushoboze umuntu wese gutahurira ijambo, agira inzara n'inyota yo kukurondera, kuko abakurondera bakubona. Kandi Mwami Imana, uwakubonye ntiyo kwigera arambirwa kugendana nawe, kuko uri umwizigirwa kandi uri umuvyeyi mwiza. Ndagushimiye, ndakunenahaje, icubahiro cyose kibi cyawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.